ngo mubimenye yuko Imana itazobandanya yirukana basi imbere yanyu ngo muzogumana ngo babere umutego n'amakira uzobakubita mwebwe nyene mu mbavu naho nyene bavuze bati bazoguma ngo kugira ngo bagume babibutsa vya bindi vyanyu. Jewe mu mikorere yiwanje noba nagiriye neza gusumba abandi nibo babambere mu kumpemukira. Hano bantu bona abantu babizigirwa dufashe ingendo twagera mu ndege twagenda hagati mu gihugu twagera mu ndege hanze abo bantu nibo babaye bambere bo guhemuka. Sino guhemuka gusa baca bakwira igihugu cyose ugenda urumvisha abantu yuko ati erega nta wundi asigaye inyuma y'ujya muntu atari we wenyene. Ibintu bikomeje gukomera nga mu gihugu c'u Burundi mu gihe habura iminsi mike cyane kugira ngo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD ritangure kwigenekerezo rya 25 z'uku kwezi nyine niho iryo koraniro kaminuza rizaba, ariko nanone rikazabanzirizwa n'igikorane kizatangura kuwa 22 kigakomeza kuwa 23 gushika kuwa 24 ubwo kuwa 25 icyo gikorane nyine kizotangura. Bamwe n'abandi bariko baravuga ngo ari Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo amasengesho ninde azaba agenewe, ninde azagira icyo akuye muri ayo masengesho. Ibintu bikomeje gukomera cyane muri CNDD FDD aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arapanga ukugene yakikura ko abavuga yuko bagendera mu iragi, ariko abanje gufata agafunga bamwe nyine biboneka yuko bafise inguvu zikomeye cyane mu mugambwe CNDD FDD, aho amakuru adushikira twababwiye yuko Reveriyano Ndikuriyo yakoresheje inama rukokoma mu mugambwe CNDD FDD. Iyo nama nyine ikaba yaririmo ibihangange by'abakukuruke na bamwe mu bajenero badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bavuga yuko CNDD FDD ngitokongera kurota isubira guha amahirwe Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo ayiserukire mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka wa 2027. aho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine abakozi biwe biperereza ndetse n'abandi bamuhanura bavuga yuko atagize icakora ngo yikure ko abakeba biwe vuba ibara rishobora kugwa, kuko nyine bariko barategura kumutembagaza ku butegetsi. Ndayishimiye canke Ndikuriyo ninde isengesho rizahera kuwa 22 rikazaba kuwa 23 gushika kuwa 24 uku kwezi ninde rigiye kuzaba ari we nyine risorerako. Muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ateye ubwoba cyane y'ubwicanyi buriko burategurwa mu bategetsi bakomeye cyane, guhana amashano canke bagafata bamwe bakabarasa ku mugaragaro. Nivyo bintu bikomeye cyane bibandanije kuvugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Nta mutegetsi akiriko aravugana n'undi, buri wese ariko arikekwa yuko ashobora kuba ari mu ruhande uyundi atarimwo. ntawe uri kubasha kuvuga Reveriyano Ndikuriyo canke ngacishe mu kanwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye barafise ubwoba, ariko nanone bariko barakora bikomeye cyane baca ku biti no ku mabuye kugira ngo bafashe Ndayishimiye kwikura ko abakeba biwe rutura. Aho abo Ndikuriyo nabo bavuga yuko bari mu iragi nabo nyine ntibicaye, ariko barafise ubwoba bukomeye cyane ko Ndayishimiye ashobora kubatungura nk'uko asanzwe abikora. Muri kano kanya rero hari amakuru akomeye cyane duhejeje gukura amasoko yacu ku bijanye n'izo njyane kugene ayo masengesho ariko arategurwa, ndetse n'ibintu bikomeye cyane biriko biraba mu mugambwe CNDD FDD, aho bamwe bariko baravuga yuko abantu benshi bashobora gupfa muri kino gihe kurusha n'abapfuye kubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Amakuru tubazaniye rero dukura amasoko yacu navuga iryo nyinyurana riri hagati y'ibihangange byo muri CNDD FDD, aho Ndayishimiye ariko tegura kwikura ko Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba ariko arategura gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabicishije muri coup d'etat canke kumugandagura. Impande zompi zarahejeje kumenya ko ziriko zirahigana. Abahanura Perezida Evariste Ndayishimiye bamwibukije iryo jambo nyine mwatanguye mwumva ry'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho ngo yatunguwe nuko abansi biwe bahora bagendana mu ndege bahorana igihe cyose, ariko
bagasubira inyuma bakagenda bavuga yuko n'umwe asigaye inyuma ya Nkurunziza, ko bose bamuva ko maze bakamutembagaza ku butegetsi. Aho Ndayishimiye yaciye yumva iryo jambo agaca yibuka ibintu byinshi, aho kuri ubu ngubu umwanya n'umwanya mushobora kumva ko ibintu bidasanzwe bibaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri kano kanya makuru y'ibanga ariko aradushikira avuga ibintu bikomeye cyane biriko birategurwa n'abategetsi b'u Burundi, aho buri umwe wese ariko arategura kwica uyundi, aho bamwe n'abandi babona yuko hatagize abatabara ibintu bishobora kumera nabi. Ndayishimiye canke Ndikuriyo ninde aya masengesho nyine agiye kuba ari we aha iteka. Abanywanyi ba CNDD FDD bazatangura amasengesho y'imisi 3 zahera ku igenekerezo rya 22 agazakomeza ku igenekerezo rya 23 gushika ku igenekerezo rya 24, aho hazaba ikoraniro kaminuza ku igenekerezo rya 25 ry'umugambwe. Hari abatari bake biteze kubona ikizova muri iryo koraniro. Amakuru dufise avuga ko atampinduka ikomeye yoba izovamwo, naho impande zibiri zisa n'izihanganye zibandanya gutegana bikomeye cyane. Amakuru hadushikira avuga iki? Umuzi wa vyose ku matate ndetse n'indyane ziri mu mugambwe CNDD FDD byose nyine vyaturutse ku mutego President Nkurunziza yasigiye President Ndayishimiye, nk'uko amasoko yacu abandanya abivuga. Akomeza ati kugira yemere gutanga ubutegetsi, President Nkurunziza yari yapanze ibituma agumana ijambo rya nyuma ku bibazo bihambaye by'igihugu. Mukuru w'igihugu nawe agakora ivyo amutumye. Intambwe ya mbere yabaye itegeko ryamugira imboneza yamaho, rikaba kandi ryamuha kugumana ijambo rikomeye ku bibazo bihambaye by'igihugu. Intambwe ya kabiri yabaye iyo kubwira Evariste Ndayishimiye amazina yabo azogena mu bibanza bihambaye by'igihugu: Bunyoni ku mutwe wa leta, Ndabirabe mu nama nshingamateka, Sinzohagera mu nama nkenguzamateka, na Ndikuriyo ku burongozi bwa CNDD FDD. Ikitazwi nuko ari we yoba yari kubandanya arongoye inama y'inararibonye z'umugambwe. Byose byari bipanze ku buryo President Nkurunziza yabaye ahabwa amategeko y'ivyo akora. Murantunga byari bipanze ku buryo President Ndayishimiye yakagombye kuba ahabwa amategeko y'ibintu byose akora. President Nkurunziza amaze gusandaba, ikarita yari ihindutse, naho ibihangange bitashotse bibibona, naho yubahirije ivyo yavuganye n'umuhisi. President Ndayishimiye yagumye agerageza kwigobotora uwo mutego bamusizemwo. Inzira ya mbere yatoye yabaye iyo kugara amariba y'amafaranga ya bamwe mu bihangange, cyane cyane General Bunyoni yaboneka nk'uwo bahanganye, aho Ndayishimiye yafashe nk'ingingo zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, guhagarika isosiyete yakora za pasiporo muri Pafe, gusubiramwo ibijanye n'ingene igitoro kiza mu gihugu, kubanza guhagarika urudandazwa rw'abakenyezi mu bihugu by'Abarabu. Ibintu byose byari byinjiza amamiliyaridi menshi cyane. Akarwi k'ibihangange kari gahanganye n'umukuru w'igihugu. Amajambo yose yavuzweyo kugwanya ibiturire yafashwe nk'ayo kuburabuza ako karwi. Ikindi President Ndayishimiye yakoze kwabaye kwigizayo buhoro buhoro abakoranye na Nkurunziza mu biro by'umukuru w'igihugu n'ahandi. Agitangira wamengo ntazo bakomakoma, ariko yagiye arakuramwo umwe. None ubu abatari bake baragiye, abandi ariko arategura n'ubundi kubaheza. Ndayishimiye yazanye abiwe kuri ubu ngubu. Ingaruka yavyo nuko runani rw'abamurwanya mu butegetsi narwo nyine rwabaye runini muri kino gihe. Amakosa 12 ya Ndayishimiye. Amakuru dufise yo mwibanga avuga ko akarwi kabiyita ko bagendera iragi rya
Nkurunziza kari karateguye amakosa 12 yo kwagiriza Perezida Ndayishimiye. Ayo makosa agaruka cane ku guhemukira urugamba rwa CNDD-FDD n'iragi rya Nkurunziza, kumena amabanga yo kwifatanya n'abansi abagize ako karwi, bagiriza kandi Ndayishimiye ko abakengera. Aho niho Ndayishimiye yaronka amakuru ko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure, nawe nyine aca atangura kubogoza abo yise ba maconsho. Kuva General Bunyoni abogojwe, amaso yose ari kuri Reveriyano Ndikuriyo ntatinya kwerekana ko ashobora kuvuga ibitandukanye na Ndayishimiye kandi ko adashigikiye ingingo z'umukuru w'igihugu, cane cane izihana abasuma. Ubu Reveriyano Ndikuriyo aboneka nka kizigenza w'abavuga ko bari mu iragi rya Nkurunziza kandi babona ko babangamiwe cane, abo basigaye bariyise abapro. Perezida Ndayishimiye yaratahuye ko ataho azogera adafise umugambwe mu minwe, ariko asanga Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine yarafashe ikibanza kinini ku buryo kumukura bishobora guhungabanya umugambwe wose. Mu ruhande rwa Ndayishimiye hariho abashaka ko Ndikuriyo akurwa uko bigenda kose, hakaba n'abibaza ko vyoba vyiza bagiye buke buke ivyo kwigizayo bakabiha umwanya. Ku rundi ruhande bakabwira Ndayishimiye yuko babihaye umwanya Ndikuriyo bishobora gushiduka yatembagaje Perezida Evariste Ndayishimiye. Ingingo zitezwe uyu mwanya witwa uw'amasengesho, ni umwanya w'impari zikomeye mu mpisho ku ngingo zizofatwa mu ikoraniro kaminuza. Aho ibintu bigeze ngibi, ibivugwa ko vyoba biriko birategurwa bitera ubwoba bukomeye cane. Ihinyanyurwa ry'amategeko atunganya umugambwe. Amasoko y'ibanga avuga ko Perezida Ndayishimiye akeneye ko hafutwa inama y'inararibonye maze hagasubizwaho Perezida w'umugambwe Evariste Ndayishimiye ashaka ko ari we nyine aca arongora umugambwe kurya kwa Perezida wa Tanzania muri CCM. Ico gikunze Reveriyano Ndikuriyo yoheza akagumana ikibanza c'umunyamabanga mukuru, ariko agakorera munsi y'umukuru w'igihugu. Iyo mpinyanyuro amasoko yacu avuga ko Reveriyano Ndikuriyo atayerekwa ivyiyumviro bishasha boba bageze ko, nuko Ndikuriyo agumana uburongozi bw'umugambwe, ariko bagaca bandika ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ata kintu gihambaye akora atakivuganye n'umukuru w'igihugu, igihe cose umukuru w'igihugu azoba ava muri CNDD-FDD. N'ivyandikwa gutyo nyine niho hariho ijambo rinini umukuru w'igihugu azoba ahawe mu mugambwe, ariko Perezida Ndayishimiye azoba n'uwunesheje gato mu ntumbero yari afise. Ingingo yindi yitezwe ni ingingo ikomeye cane iha itegeko abategetsi bakuru mu mugambwe CNDD-FDD, rizaba itegeko rituruka kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, harimwo nuko umugambwe nta ngingo nimwe izaza yigwaho hatabanje kubonekamwo kuboko kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ari we yemeza ingingo igomba kwigwaho. Byitezwe ko hanafatwa ingingo zijanye n'ikibanza c'abahoze bagwana muri CNDD-FDD bariko barakukuruka mu nzego z'umutekano. Ivyo ni bimwe mu bitanguye gusohoka, ariko nk'uko nkunze kubivuga, ivy'aba CNDD-FDD uvyemera birangiye gushika ku munota wa nyuma, hama hariho ibishoboka guhinduka. Amatora y'umwaka w'2027, ibinyegezwa ni vyinshi mu tandukanya Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga w'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko ibihangange byose kuri ubu ngubu byahejeje guhaguruka. Igihambaye rwose batazigira bavuga nuko bose batanguye gushinga ijisho ku matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Uzoba agaba umugambwe vy'ukuri niwe azitoza. Perezida Ndayishimiye arazi ko
adafise umugambwe otokwitoza mu kiringo ca kabiri ngo bikunde. Reveriyani Ndikuriyo nawe arabona ko yoshobora gushikirwa kurongora igihugu hamwe yogumana neza umugambwe gushika mu mwaka wa 2027. Ariko rero naho bimeze gutyo, ivyo bahurirako navyo si bito. Ico bita gukomeza systeme babanje gukumira abo bita abakeba bo mu yindi migambwe. Mwarabibonye nyine ivyabaye ku muvukanyi umukuru w'umugambwe CNL Agatongwasa. Imbere yo gutanga ishikanwa ubanze uheze amatati na mugenzi wawe. Niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari ico upfa na mugenzi wawe, usige ushikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzi wawe, uce ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Matayo 5 kuva kuri 23 gushika kuri 24. Ubwo ya masengesho atigera abibutsa ko abarundi bose ari abana b'Imana, ko ata murundi akwiriye kuguma mu buhungiro no kwankwa ijambo no kwakwa ijambo mu gihugu ciwe. Amasengesho bakora bapfunze inzirakarengane n'abahejeje iminyororo. Amasengesho atuma abajejwe kuniga abantu n'abasuma bumva batekanye. Ubwo ayo masengesho ho hari ico amaze. Bimaze iki kumara iminsi 3 mu masengesho ariko umaze igihe kinini cyane upfunze inzirakarengana? Aho niho atarukiza ruboneka ko ruzova mu ikoraniro kaminuza, ahubwo ari ingwano zikomeye cyane. Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko ikoraniro kaminuza ryo kwa 25 z'uku kwezi rizaberamwo ibintu byinshi cyane kandi bikomeye, aho bamwe n'abandi babona yuko iryo koraniro kaminuza ari ryo koraniro rya mbere riteye ubwoba mu koraniro yose yagiye yarabaho. Ndikuriyo arashaka kurongora igihugu gihutihuti. Perezida Evariste Ndayishimiye araza abakeba biwe, araherutse kugabisha abavuga yuko bagendera mu iragi, cane cane abariko barakorera abami babiri, aho yavuze yuko adateze kubana canka gukorana n'abakorera abami babiri. Ubwo yabivugiraga ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyine muri Ntare House. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragabishije rwose abo bose bashobora kuba bafise uyundi murongo bariho, none kuri ubu ngubu bariko barategana imyereka. Perezida Evariste Ndayishimiye yarafise intumbero yo kwikura ko abakeba biwe bose nabo barafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwiwe, aho babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asa n'uwabagambaniye, kuko amareba yose bakuragamwo yarayafunze. Kuri ubu ngubu bariko barashaka kugarukana intwaro imeze nk'iya Nkurunziza, aho bose babagaho bikorera ivyo bashatse, ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ategeze abemerera na gatoya. Umucanwa uriko uraka umwanya n'umwanya, murashobora kumva itembagazwa ry'ubutegetsi umwanya n'umwanya, murashobora kumva umutegetsi akomeye yishwe umwanya n'umwanya, murashobora kumva umutegetsi akomeye apfunzwe. Na makuru arindiranywe igishika kubirabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe n'abandi bariko baravuga yuko ibiriko biraba ubiravye hari ikintu kiriko kiratutumba umwanya n'umwanya gishobora guturika. Hari amakuru yandi turiko turabegeraniriza nyine y'abari muri ayo madosiye baba bagira ngo bakore ivyo vyose. Mu kandi kanya turaza kubabwira, amasoko yacu aracyariko arayatohoza ko neza. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.